Kasubire ndabaramutse n'abanikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri no mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV no mwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane irya nino. Turaza kubabwira yavugwa mu mutekano, hari inkuru zivugwa mu kibano, inkuru zivugwa mu vya politike, ubutunzi, hagati y'akazina muntu n'ibindi byose biriko biragarukwako mu bimenyesha makuru n'ayandi makuru twagiye turatohoza irya nino. Cotegerezwa gukora conyene no gufyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru yihuta Ingozi, umunyororo w'ubuzima bwabo bwose hamwe n'indishi y'akababaro y'imiliyoni 30 nico gihano parike nkuru yegamiye sentare isubiramwo imanza ya Ngozi yasabiye abantu babiri muri bane harimwo wararongoye imbonerakure urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi. Abo bantu bigeze kwerekanwa ku binyamakuru bagirizwa kwicira mu nzu umukozi w'imwe mu mahoteli yo mu gisagara ca Ngozi. Bernard Nsabimana batazira Peti yishwe ku wa 4 Ruhuhuma, ikiziga ciwe gitogwa mu mwonga wa Nkaka. Abandi nabo babiri basabirwa gupfungwa imyaka 20 bagirizwa gufasha mwiyicwa ryiwe. Abo babiri ba mbere barahakana icaha bagasaba kwezwa. Urubanza rwashizwe mu mwiherero rukazosomwa kuwa 12 Nzero umwaka uza. Sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yari yaciriye ico gihano nyene batatu muri bo inyuma y'urubanza rwashashe kuwa 11 Mukakaro. Bari bahakanye icaha basigura ko ivyo bavugiye Bujumbura aho babarizwa bavyemeye kugutinya kuborezwa igufa. Ubundi yari yaburanye yemera icaha co kunguruza ikiziga kw'ipikipiki mw'ijoro, mbere avuga ko yatawe mw'ikosa n'uwararongoye imbonerakure mu ntara. We nawe yaciriwe gupfungwa imyaka 20 baciye bunguruza urubanza. Andanye nano makuru yacu muyande avugwa mu bisata bitandukanye ariko aragarukwako cane. Reka tubabwire nino nkuru iriko iravugwa muri Busoni ahatowe ikiziga c'umuntu afise nk'imyaka 40 catowe kuri wa gatanu mw'ishamba cimeza ry'imurehe muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi. Mwidondoro wiwe n'imvo zatumye yicwa ntibiramenyekana. N'abantu bariko barasenya batoye ico kiziga ku mutumba Yanza nkuko abahaba babivuga. Abanyagihugu bariko barasenya nibo babonye ico kiziga, yarafise agahuzu ko munsi gusa. Ababibonye niko bavuga. Abajejwe y'intwaro n'umutekano baratabajwe, ikiziga baca bakijana mu buruhukiro. Abanyagihugu bibaza ko uyu muntu yoba yiciwe ahandi imbere yo kuzana ikiziga ciwe muri ico kibanza. Sirya mbere y'Imurehe hatorwa ibiziga. Abanyagihugu bavuga ko hari igihe bumva abantu baboroga mw'ijoro bukeye bwaho hagatorwa ibiziga. Abandi banyagihugu baremeza ko bahora babona imodoka y'uburongo y'urwego rw'iperereza ku rwego rw'intara ya Kirundo y'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara canke urongoye imbonerakure urwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD muri iyo ntara baza muri ako gace imbere yuko hatorwa ibiziga. Nukuri birateye ubwoba, twibaza ko abajejwe intwaro n'umutekano bazi biriko birabaha. Niko abantu bariko baricwa, n'abantu bariko baricwa, ivyo bivugwa n'abahaba. Ikiziga catowe ku munsi wa gatanu ntikirafubanwa iteka, kiri kw'ivuriro ritoyi ry'Ivyanzo muri komine Busoni. Abarongoye intwaro n'abajejwe umutekano ntibagomvye kugira ico bavuga. Bujumbura vyayangaye hibonekeza ubukene bwa essence. Haraheze ukwezi kurenga ibikorwa bitagenda neza ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ntigira essence, ivyo bikaguma vyisubiriza. Ishirahamwe Regideso rikura hanze y'igihugu ibitoro haraheze imisi mikeyi
ryarasohoye amatangazo atari make, riraja no ku rubuga kugira ngo ryerekane ko ata bukene bw'ibitoro buhari kandi amamodokari n'amapikipiki atonze imirongo miremire imbere y'amasitasiyo atagira igitoro. Indwi iheze twayimaze tudakora, niko umudereva w'imodokari yunguruza abantu mu Kivunga yiyamiriza. Abenshi birukira kugura ibitoro vyinshi bigaca bikena. Kubwa Regideso igitoro kirakwiye ariko abantu bafise ubwoba. Umwe mu badereva twasanze kuri imwe mu masitasiyo avuga ko vyabaye ngombwa ko arindira amasaha 9 kugira ngo aronke ibitoro. Afise ubutumwa ku bategetsi ati jewe ndabasaba ibintu bibiri, ni ugutanga amakuru cane, ikindi hashirweho igitsure ku banye n'amasitasiyo. Mubonye sitasiyo yugaye gende muhinyuze kuko hari abarongoye amasitasiyo bameze nabi. Mu makaritsiye ari ku mpera z'igisagara ibintu ntivyifashe neza. Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara nta essence ihari, abayikoresha baja kuyirondera mu Kinywabi aho litiro igurwa gushika ku 9,000 aho kugurwa 3,400. Hagati mu gisagara naho nyene ntivyoroshe. Yo ku masitasiyo atanga ibitoro ni rya ryungane nyene rigaruka, nta essence ihari, dufise amazutu, niko bivugwa na Jean Pierre ajejwe isitasiyo mu buraruko bwa Bujumbura. Ibura ry'ibitoro rirabandanya rituma ibikorwa vy'ubutunzi bicumbagira. Haraheze iminsi myinshi abanyagisagara benshi bavuga ko bagira ibibazo vyinshi mu kuja ku buzi. Kwiyunguruza ni urudavagi, biragoye kuronka itagisi, iyibonetse nayo isaba amafaranga menshi. Arsene yavuye mu Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura yerekeza mw'irohero hagati mu gisagara kuri wa 8 Kigarama, arigana uko vyamugoye. Gusohora imodokari yawe uyikura mu garage ubu ni ikibazo. Ku ruhande rw'ibiciro vyo kwiyunguruza biragoye gusumba kubera ikibazo c'ibitoro. Abashoferi b'amatagisi baradugije igiciro. Jewe nafashe 2 kugira ngo nshike ku biro aho nkorera, niko asigura. Ikibazo c'amazutu nta gihari nk'uko biri kuri essence, niko Vitali agaragaza umunezero kuko akoresha imodoka inywa amazutu. Hamagarira leta kugira ico ikoze kuko ubu bukene bw'ibitoro bwarateye ingorane n'ingaruka mbi bikwiye ku bikorwa bijanye n'ubutunzi, niko avuga. Tuvuye kuri ivyo bivugwa mu gisagara ca Bujumbura kubirabana n'ikena ry'igitoro, tugaruke muri Rutovu ari imbonerakure yakomerekejwe n'umupanga na mugenzi wayo. Kwizera Ernest ni imbonerakure umwe mu rwaruka ruri mu mugambwe CNDD-FDD yarakomeretse kuri uwa 4, akomeretswa na Ndayisenga Innocent nawe nyene asanzwe ari muri urwo rwaruka. Iyo ivyo vyabereye ku mutumba na zone Kajondi muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Watumye haba umudugararo yarafashwe. Icatumye haba ukutumvikana n'ingorane ifatiye kw'itongo nk'uko bivugwa n'ababanyi. Ati Kwizera Ernest yaragerageje kubuza Ndayisenga konona umurima w'ibiraya w'uwo bavukana, ariko yarasowe yongera arakomeretswa n'umupanga mu mutwe no mu maso. Ababibonye niko bavuga. Wakomeretse baciye bamujana kwa muganga kw'ivuriro riri hafi. Umusotoranyi nawe yarafashwe n'igipolisi apfungiwe muri komisariya y'igipolisi muri komine Rutovu. Umurima w'ibiraya wari mu kibanza kiri mu matati. Mu ntara ya Makamba wahora ari musitanteri wa komine arapfunzwe. Wahora ari musitanteri wa komine Nyanzarake mu ntara ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi yarahagaritswe n'igipolisi nyuma yo kurenguka imbere y'igipolisi c'Inyamiramabi. Ivyo vyabaye kuri uwa 3. Jean Claude Nduwimana
ubapfungiwe mu gasho k'igipolisi. Umushingantahe Nduwimana yamaze umunsi wose ariko arabazwa imbere yo gupfungwa. Abarongoye inama ya komine baturuka mu mugambwe CNDD-FDD basigura ko bariko baratotezwa kandi bagategwa ubwoba. Bashaka ko duhindura ingingo twafashe yo kubogoza ibiro vy'inama ya komine ku munsi wa gatanu heze, niko biyamiriza. Jean Claude Nduwimana siwe gusa munywanyi w'inama ya komine Nyanzarake aronderwa. Everine Havyarimana nawe nyene yararengukijwe n'igipolisi. Ni umukenyezi wa Pius nimubona, umuhanuzi wa Buramatari ajejwe iterambere. Nyamiramabi yamwumvirije yafashe telefone ngendanwa z'abo bantu babiri. Jean Claude Nduwimana yahora ari musitanteri wa komine Nyanzarake kuva muri 2015 gushika muri 2020, yungururijwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Makamba kuri wa kane mu gitondo. N'umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD apfunzwe muri komine Nyanzarake kuva mu mpera z'indwi iheze. Indyane ziri muri iyo komine iri mu zitunze cane mu Burundi ziri hafi guhera. Abanywanyi n'abaserukira uwo mugambwe ku mitumba ntibumvikana ku ngingo yo guhagarika ibiro vy'inama ya komine na musitanteri wa komine Mari Irankunda aheruka kubogozwa n'inama ya komine. Ayoho namwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane hirya nino mu bisata bigiye bitandukanye. Nipfuza kuraje bamambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro mwene nk'iburafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.